kuvuga ati wa mukobwa shu ndumvise ambaze nikorera ibyana niyo mpamvu je Mr. Sami atamukobwa mfite muri uno Sami tuje ko kabenzi mama era so kuvuga rero niyo mpamvu abantu benshi bo ngo Septandeze ngo nayandise hari n'umuntu yanyandise asanze ni box abantu benshi cyane ngo abakinyi babo barakoresha Septandeze amavangware nabo kandi vyitwa yuko uno mwanya bashoboye kuva no mu gihugu ubu mwanya bakinira mu Rwanda ntushaki amen so kuvuga ikintu ndiko ndavuga ngaha nabo nyene nitwa tuzi business zabo hari abantu usanga badandaza imiceri hari abandi basanga badandaza ikindi naco uzora abantu bafise imiduga izimvye ni babantu babigeme kandi bari mu mana yes 1212 bakunzi ba G5 Media TV reka ndababwira ati amahoro y'Imana abane namwe na canjane ko mamaze kumva ko kumajwi n'amashusho ni Mr. Da Silva mutingwanyo wakoze byinshi muri kano gakino ka kabiri gatanu indwi ndababwira ati turi kumwe nanje na Mr. Sami Mr. Pompompo Mr. Septandeze na cyane yuko n'umukinyi wa filme aho mwese musanzwe mumozi salama mze yambu cyane murakomeye cyane meze neza cyane yap Sami imbere yuko ngira ico mvuga cyane se ico nkora nindi muntu ahora kwigirira agukora mu mutwe umuntu angora mu mutwe umuntu angora mu mutwe none je ko muranikora mu mutwe nta muntu angora mu mutwe basi gutegura mu mutwe nta muntu je mfita ntegura mani nditegura mu mutwe mani ni mukuru kimana byose uravyikorera byose ndavyikorera kubera ivyikorera kandi mu gihe abasamara umuntu afite amafaranga ashaka kuvuga ati genda je muri salon runaka no kuvuga ngo simfite umuntu kawaida umuntu abinkorera wanyawe jewe kuno meze kingene navuze singira ngo waho ndi ngo mukwafere wanje canke ngo umuntu wanje aho ngeze isalari yose mbonye ndinjirayo nkamuteza imbere yego Sami ni wanditse ubushize kuri stat uvuga ati ni kubera iki natwe tutagura imiduga izimvye werekana inzu iganze mvuze iki kuri Sami ese ni bande yakabwira abagore imiduga izimvye na cyane muri industry ya cinema basanzwe bazwe nariko ndavuga so kuvuga ngo nariko ndavuga ni kubera iki twebwe abakinyi ba filme ata miduga izimvye dufise tugura n'abagerageza tugura ututunyene twa make utubido uturaktisi nukuvuga ngo tugura imiduga ko naje ndafise raktisi kuvuga ngo tugura tutuduga kandi tuba twaricokeye ama plaque ya ruguru plaque C A room so rero igituma nariko ndabaza kwera iki mugabo naciye nsanga ni twebwe tubituma ugerageje kuraba ababanyi bacu b'abanyarwanda basora filme ku munsi filme zirenga 5 ugasanga YouTube imwe isohoye episode 3 canke 4 ku munsi kandi zitandukanye rero izi 4 umaze kuzigwiza na 30 urumva baba basohoye ibikorwa 120 par jour 120 par mois ibi bikorwa 120 nimiburi basi bafite views basi 30 ufashe izi views 30 ukagwiza na 100 30,000 fois 100 égale 3 millions muma 3 millions 600 ya views binjiza par mois izi 3 millions 600 rero uciye fata ukashira mu amadolari binjiza ucubona yuko binjiza amafaranga menshi mugabo twebwe ugasanga umuntu aronka dika celebration asohora rimwe mu ndwi gukweza asohoye aronse 40k hamazogura wa muduga gute urumva uriko raronka 40k buri kwezi nuwi nanase dufate base aronka 30k dufate jewe basi jewe muri Septandeze ndonka 40k par mois 40k is episode yego gukwezi so episode 4 ndonse 160k urumva ko atari birenga mugabo nk'ubu no sohora kundwi nkasohora kane urumva ko hari akanoti ko kwiyongera cyasanga rero twebwe abarundi turabanebwe niyo mpamvu utagura imiduga myiza
n'abayifise n'abayiguze bamwe ntibayikura muri film bayikura mu bindi business zabo izindi business cyangwa cya Gigima Gigima niwe bigeze kumubazani iyi modoka ufise Tanzania ndamuzi uramuzi ati wayikuye wayiguza ngahe amahera wayakuye acara mumesha mugakuru aramubwira ati undavye jewe n'ibintu nkora ndashaka kuronka amahera kuguri nimeongwa Gigima ati nimeongwa siwezi pata pesa za kununua gari kama hii nimeongwa kandi avugisha ukuri yavugisha ukuri so natwebwe rero n'abantu bafite imiduga izimvi benshi niho nsigurira ingene wobo wayikuye muri film kuko kano gakino ko muri film ni bake bakandusha urazi imyaka maze jewe ya YouTube ni kuvuga ndabizi rero niyo mpamvu naciye nsanga burya abarundi turabanebwe gusa arabandi bantu niyo mpamvu ngiye gukora cyane sohore ku byinshi sohore filme nyinshi bashake bavuge ngiye kuzibarundamo paka limitere ivyumva ivyumva ama connection zaraganda ahubwo itworohereze ku ma connection ubera yuko urumva no gukora hajya tudafise network nziza urumva ni problem yes biri mu bintu filme y'iminota 20 ugasanga urukora iraba amasabi yego Sami nyuma yo kumva yuko hariho abaguriwe na cyane cyane bamwe batembera mu mavangwara abandi bagatemberera bagahabwa amaractis bamwe mu bisanzwe mu bakinyi bahoze arabiwawe Sami muno mwanya ese telefone Kanyana muhamagarita kuvyerekeye imiduga icambere kwanza reka mvuge kuri yo mukobwa mbajije arafite business zibakora zirazwi zo kudandaza amavuta aradandaza ujya kuvuga ngo ibintu byiwiwe byose aronka umuntu avyibushe iki imiduga uyo muduga we yaguze arashobora kutwereka ahantu yabikuye kandi harabonye yego aradandaza impuzu aradandaza ikintu kuvuga ngo arakora business kurumva bitandukanye na babandi atakazi nakamwe bafise cyangwa ugasanga baba bafise akazi kuko ngamo ibujumbura kiri umuntu wese afise akazi kiwe kari private ndugu yabo yes Kanyana uyo muko Kanyana arafise ibintu adandaza arafise ibintu akora bimuha amahera yes kugura imodoka kuri Kanyana ni ibintu bisanzwe neza na neza urumva hamababa ndi usanga bafise amaractis amavangware nabo kandi vyitwa yuko uno mwanya bashoboye kuva no mu gihugu ubu mwanya bakinira mu Rwanda ntushaki so kuvuga ikintu ndiko ndavuga ngaha nabo nyene nitwa tuzi business zabo haro abantu usanga badandaza imiceri hari abandi basanga badandaza ikindi naco uzora abantu bafise imiduga izimvye ni babantu babigeme kandi bari mu mana urubago kandi nta rushengera afise ariko ari mu mana n'abantu bari mu mana byitirirwa yuko ni babantu no kuri stati yabo hirigwa amajambo y'Imana hakirirwa gospel birirwa mu bisirimba abo nibo bantu bafise imiduga izimvye kubera iki abantu bose bosaba kubufasha bubaha kuko bavuga bati tuko turakorera Imana ariko aba bandi bacu bakina filme gusa bagakirirwa bapostinga bari ku mutwenzi bako baranywa muri iyo basavye service baba amahera yo kugurikiye ntibashobora kubaha amahera yo kugura inzu yo kuri inzu canke yo kugura imiduga mugabo bajya abantu biyegereza berekana yuko basenga cyane nibo bafise imiduga izimvye Samira yashatse kuvuga yuko burya winyegeza mu mana ibintu biraza cyane gose winyegeza asina kusinda tinoba chini mas gusa winyegeza mu mana byose birashobora unapata mafanikio mengi kuzidi yule ambaye nabikubwiye ati niwa ku mastati yawe hirigwa ko amafoto uri kujya kabenzi uri mu kumutwenzi uri muri gera iyo byizi kibazo ugasaba ubufasha abantu ntibagufasha cyane mugabo wa wundi y'amasenga igisirimba cya misi yose raba si robo yagize ikibazo abantu mu kumufasha baravuga ati reka dukorere Imana du umukozi w'Imana aduwe n'imiheza haro umuntu nzi ngayo kwandika kuri stati ati shaka bene data ndabuza amahera y'igitoro shaka ibido mu minota nk'itatu yo baronse ibido 5 yego kabisa kuko bavuga ati reka dukorere Imana man haro abantu bagimana hariho n'abandi ubu mwanya bashoboye kugira groupe ama groupe agiye atandukanye yes no si byo cyane kandi rero
kandi rero bagashora uburyo bakamenya uburyo bagabura ya magroupe bakamenya watatanze no watanze kuburyo akaca gusanga ni box ni wa mpastor utaje gusenga cyangwa ati kutaje famille arona andi umva ngo ni famille ngo famille kanaka y'umukinyi kanaka kandi ntibavukana izo famille hari umuntu yambwiye ati urazi ujya ariko twebwe buri kwezi dutanga 10,000 ngo je kumuterera umukinyi kanaka iyumvire yayegeranije abantu barenge 1,000 buri kwezi bamuha 10,000 numva ko amahera menshi modokari ni ya modokari wewe umwaka twebwe tunaziguza izo modoka turamara igitoro gusa ico nzi gusa je abakinyi biwanje hafi nka bose barakora uyo kanya no kuravuga arakora jeje arakora impejeje nyene arege Anita arakora yes jeje Anita arakora ari imiceri ujya n'umukozi cyane muzi kabisa n'umukozi kanyana n'umukozi arakora jeje n'umukozi arakora Samuel araja mu gikoni arafise igikoni cyakabari aho rafata nimbugita anapiga nyama fresh anayanga nyama urabizi je ku nyama tuzoje yaho yes ciza n'umukozi arafyatura nitabira none je abakinyi banje bose barakora Sami reka tuve muri ivyo twigire ndetse muri gahunda zatuzanye na cyane cyane muri filme yawe washoboye kugaruka ku kintu cyo kuvuga ngo dupostinge cyane filme ariko no mwanya uri kura postinga filme inkovu ukongera ugakubitako nande na 72 ese inspiration ni ya indi nyene iva kuri cha kindi ati reka nkore cyane kugira mbanze nuzuze yanzu yes nukuvuga ngo jewe mukurika Imana ahubwo je ndatangara mbonye umuntu yubasinzoga cha yuzuza ningo je ndayubatse imyaka 3 ndagaza umva ugenda nokora hari yanye kamwe uzana ndosi miliyoni 3 ndakubita udusima bagakubita ndosi ngaye nakubita mugabo narananiwe nubu yarananiye guheza utumiye abafana erega baranze jo abafana sino batuma kuja kungurira imifuko y'isima je mukurika Imana je kintu nkeneye ku bafana je ni machine gusa imashini yo gukora akazi kugira nsore kubwishi kuko bahora bangi muhari cyane Mr. Sami turakene ibikorwa byawe kubwishi aro abantu bambwira ati septandezere na kunozura iduha ku munsi mugabo izi mashini dufise dukoresha uraheza kuyikoresha radio nyene kagusama amasaha 4-5 Aroro senga Imana Regide zumuyaga ngo banucike kuko ucitse citanguraze iraruha autonome rero jewe nkeneye imashini rukurumva kuko je sino saba umufana ngo azoze ngo amenga umufuko w'isima agire gute no ni inzu yanje zobamwo ni target yiwanje ari no ariko ndabagosha mugabo muri ibintu by'akazi kuko nubu hari abafana badufasha nko muri September hari umuntu yitwa Misago Gervin ari muri Amerika yaradusapotinze umutipe yitwa Abel from America yaradusapotinze Mugisha company yaraduhaye no gukinira mu biro Mugisha ujya Mugisha legend impano video baradufashije kuri kamera so kuvuga ngo turafisa abantu abantu bagize ico bakora muri September nari nibagiye muri ya TV baraduhaye amatara so kuvuga abantu bagize ico bakora muri filme ya September rero n'abafana turabatuye vraiment muzikuri ikindi kinacho umufana ubona ringi basi nimba filme yanje basita kuryohera fumuyi playinga sharing ari abantu bazoryohera yego kabisa nta kindi kintu tubasaba kandi ukirageje kuraba filme ndundi umengo yasubiye inyuma cyane mu misi heze twa hato na hato utugorane twa hato na hato udushushu habari ya mjini mugabo ubu tumepoa Mwino mesi ubunyi muziki wasubiye ariko ivyo urabitahura Sami kubera uno munsi kirere gishobora kuba kiri mu ruhande rwa filme eje kirere kikaba kiri mu ruhande rw'iki rwa music ivyo onye ndibaza byo urabitahura okay Mr. Sami ndetse mu bakinyi bawe nabonye harimwo wagarukanye neza byimbitse bukeye neza nyuma yuko nawe yahora akora ivyiwe nyuma y'ifilme yagiye gukina ese nta zindi mvururu tuzosubira kubona yaje nyene ashimitse by'ukuri kuko ndamuzi n'umukinyi hageze se nayo kurangira nta nundi mukinyi ufise aheki ni kintu abantu bakunda cyane kuvuga ngo none twari twarashwana ndazi nawe ko bivuga ko Chanyigira nkawe uri director ntabwo yari garonye abakinyi baranzi nukuvuga je basingene meze bose baranzi je ari ukuntu nandika filme nkabona ati filme ikwiriye mu actrice kanaka
Ego. Ni nk'ubu mucanzo actrice yabaye yari Kanyana niwe yayikinye. Nta meza nararenga. Ibi mwari ruguru. Ije twakinye turi ruguru. Mucanzo ni filme biti Canzo. Kanyana niwe yayikinye. Cyamvuga ati iyi nayo Septandezere reka nce mindura umu actrice. Chamindura nzarabukiye neza. No kuvuga ngo undi musi nandise kandi ni film. Hari yuzo hajeje cyayo wenda. Na jeje muri Septandezere ari mu actrice. Iri ni Septandezere ni abakinyi batatu. Ni jewe nani jeje na Bukeneza. Ni Bukeneza na jeje muri Canzo ntibarimo. Nacinda bazana muri. Ni nkuko kandi ndashobora kwandika kandi indi film. Nkabona yuko umuntu ayibereye ari Kanyana. Nzogana namwegera ati my daughter, my fear wanje ingikine. Kandi ikintu ndamuzi ko ntazo nyankira. Mukira kuba gusa mwayahatse nta bindi. Ujya ni umukobwa wanje. Cyane gose. Nareko tweza muri sekana umukobwa wanje. Ni nkumi yanje, my fear kwanda namukumbuye kwanza. Uraja kumuraba ku kazi? No, apana ku kazi. No, abana abantu je ni mutu nambisa abana banje kuri no inabonane nakuriyeho. Nyuma yabijyanye n'impuzu radandaza. Ego, cyane. Erega kampu nani magaze we ni impuzu. Kwa Sioni mbari L45 mbari L. Adandaza impuzu. Je ni impuzu nambisa abana banje kuri no inabonane. Nazigure. Nakubonye watwaye kuryoherwa kuri piscine. Yes. Naziguze kwa Kanyana. Sami, inspiration kumva yuko wasora Septandezere amatwa nsomera iva mu byo ubayemo. None nakubaze kibazo kimwe. None je mbayemo mu Septandezere. None Septandezere ko zinywa abakobwa, none zinywa je. Erega none utanga amahera ninde? So ico ni kintu cya mbere kwanza, nico ubeshi. You know why? Nimba ari mu bantu bakina filme. Bukuri badakunda bakobwa je ndimo Sami. Gusa nuko ndabikina cyane. Abantu bagacha biyumvira ko ndabikunda. So mu byukuri cyane n'abakobwa nikundira. Samara afite umusheri. Umusheri. Mukunzi nyene uvuga ati uyu biramutse bibaye Septandezere ntikore byo bako bakanyanyaye ni direct munzu. Oya nawe hari kwera. Na musheri je mfise. Nta musheri mfise muri uno mwanya. Kubera iki? Twebwe abakinyi ba filme kenshi turababazwa. Hari uko musanga reka ndakubwira ikintu kimwe. Ari no musheri je tuberuka guhebana. Twarahebanye pe. Rero twebwe ari ukuntu basi twaba director kenshi uzoraga aba director benshi barongora. Aba director benshi barongora. Umva bakobwa baza bafite ibishobisho atarukunda. Twebwe mu cyama cyasi twebwe twarihaye ubuzima bwacu bwose twarabwihaye muri film. Umwanya munini je turashaka kuba tumwicaranye. In my mind maniko ndiyumvira episode kuri kiringene nzoyikina. Rero muri baba yacha kubona uri mu vyumviro byinshi akiyumvira ati uri kuriyumvira Benita. Urumva twebwe nk'ubu hari igihe meruka muri Septandezere twamaze imisi 10. Turi muri maison de passage. Nta n'umwanya nagira wo gufata telefone ngo ndiko nandika message. Umusheri arakurondeye arakubuze. Azi yuko uri kumwe n'abakinyi beza muri shooting. Atangiye kwiyumvira ya ni cinema ya Vanda na Alex. Na Alex tikaba. Yaguma yumvira me tango na Alex ngo Vanda ngo byabaye. Rero nabo bafyanse bacu bacha baguma medita biyumvira. Niyo mpamvu nace ni amahoro ndavuga ati kuko umukobwa aragwa stress cyane. Wowe uri kuriyumvira woba wabuze viewers umutima tunuye. Nta nubwo uri muri babandi ngo reka ngo ndondirede muri commentaire. Eoya. Twe tuba twarandise filme yose yaraheze. Mu imisi 10 twaraheze. Nukuvuga ubu nubwo hoboneka amakosa. Nubwo bo twandikira ingene twikosora nivyo ukunda kuko twaraje gukora. Kurumva. Rero gacho usanga ufite stress yama scene par exemple amascene yatakaye hari amascene adafisa amajwi image waronse mari bariko baragutuka muri commentaire uri kuriyumvira ingene ushobora gukora igikorwa cyawe wagishizemo imitayi nyinshi ari umukinyara gucanze n'umubebe yaciyaza kugucanga ari nkatwe dufise n'abana ari abana baragucanze abigisha bariko barakubwira abana bawe bibona abastare ni muri groupe nini famille iri kuragukwega urumva ufise ingorane ugacubona n'undi muntu yari kuguha amahoro umukobwa nawe akuzana ingorane aje kujagarara mu byaha ucuvuga ati wa mukobwa wawe ndumvise mbanze nikorera ibyanyu niyo mpamvu je Mr. Sana tamukobwa mfite muri uno Sami tuje ko kabenzi
mama era tu so nukuvuga rero niyo mpamvu abantu benshi ngo Septandeze ngo nayandise hari n'umuntu yanyandise asanze ni box abantu benshi cyane ngo abakinyi babo barakoresha Septandeze nabwo abakinyi banje bakoresha nabwo ati bayikoresha Septandeze baragusabye binini ngo yango nakuningene ngo wowe ufise bajya abakinyi bawe bataravyara none niba bataravyara ntavyo bakora bari mu kazi ntavyo bakora bari mu kazi kandi kuvyara umuntu ari yapeni akavuga ati no mwaka nzovyara cyangwa nzogira gute ya kubera bavuga noneho bajya barakuze sabana nta muhanda itarimo hajyanye yes niyo mpamvu jewe ndasubiye mu kazi Septandeze sinayandise kubera abakinyi banje sinayandise ko ni inspiration aronse ndavuga ati reka nkore ni inkuru numvise ahantu ndavuga ati reka ndayikore kandi ndazisezo yakabone muzoyikunda Sami ndagushimira reka naje nagushimire uvuye ku mutima cyane umumenyesha makuru wacu abyibushe cyane so rero reka ntumira abantu ndababwire ni bana musubire mukunde filme kandi filme umwego yasubiye inyuma gato Mr Hani hari mu kazi Mr Hani hari mu kazi Mr Hani nawe kirega okay yes kuvuga ngo gusuburaho filme ahiryoheye no munsi nta rusaku rugihari urusaku rwaragabanutse bucanza rumva mugabo nubwo urusaku rugabanuka burya n'urusaku ruraduza so nukuvuga ngo mugabo kandi abashobora kuruza na rega baragiye waruzi ko abakameramani bose baheze yes nicyo kintu ndiko ndavuga ngo leta idakoze cyane kugira ngo turonke monetization abakinyi bose ba filme benshi bakwari aho ko baragenda baririmbye abaki bose yes none figera ko ndavuga iyumvire urakoze filme ukwezi kose uriko uraronka $100 uba muzu y'ibihumbi amajana $100 igeze mama abakozi gufungura washizemo ya mahera gufungura shooting maison de passage biki niyo mpamvu uzorabe abakinyi bakina ku ma YouTube yabo benshi barabihevye urabatahura Sam 100% natwe tukipambana ni kubera nyene tuvuga ngo turaba legend tubeho gute tunakosa cha kufanya abakinyi ba filme benshi cyane bariko barabiheba kuko nta mafaranga bagenda abandi babigira base bava muri filme baja mu kiyede ibaze no kutavuga nabaja mu kiyede benshi bako baragenda none muri baba kesi bande bose ni barinjiza amafaranga ba accident ntibagiye barinjiza akubwira ati ko kweza amafaranga nza kwinjiza ni menshi gusa none bagumenga binjiza $100 abana bicwe n'inzara manu urazi ngako dukubitika ngakugeza aho twiyumvira ati none tubigenze gute naha ni kubera kaga $100 wari hanze ashaka kuguhatirika mbe ndi bariye ko bose ari ngoma udasenga imana utari umugospa utari umugospa kuzurashira ko yes ashimwe ku mastati bo oyako reka ucavuga ati reka duhereza abakozi b'Imana nawe bajya aya muharusha umva ati reka ndagusenge Yesu aguhezagire uronke icyo umutima wawe wifuza akavuga bagira no mu Rwanda ni kwa kundi nyene naraenda roti Imana inyereka kuzoshika hano amena man twaba barayagu ndazi nayo batuha bro ndakugiza ukuri ndashobora kumara ukwezi kose imodoka nive ngaho kubera kubura amaregito cyose niyemera cyo ndavugiza ukuri naya moto ni ngora dufata ya moto 2000 umumotari sinshobora kurira ku mumotari tutarinze gupatana ukumva umumotari bana mwebwe abasani murakubitise utu waje ibaze umumotari namwe bw'abasani murakubitise umva wabona ubwiwe yari kuno kukurihira none nubona ba producteur bakomakomeye bariko barava mu gihugu abakinyi bava mu gihugu rega twese nuko tutarabona inzira reka nanje nogenda no ni kuvuga rero ga mu gihe tudakoze cyane abakinyi ba filme dusohore cyane filme izosigara ikora nk'abantu babiri gusa cyangwa abantu batatu kandi rega n'ubu filme zisigaye ziri mu bantu bane barazwe na conference ni babandi amaransman ni babandi n'abantu batarenga kuri bane haro n'abandi bahora baza bakadoko no bakakurya amazi bakamara amezi 7 badasubiye gukora Sam ndagushimira reka ndagushimire na wewe wakoze cyane kuza kundamutsa hama cyahugara kamera nubwo atakintu dufise baguhe ifanunywe no mukatunywe ndabizi urumva twebwe nanje ntabe bandungikanye ku buryo no uoma wewe ukorerane YouTube
wowe ikiganiro wewe ukwezi kugira amadolari 200 aje ni dolari 200 zose wewe ukwezi kugira dolari 200 namba no posting ibiganiro 8 ku boss bene gataro bibira ko turonga amafaranga mu kuri kimana jewe musumwe ngoma kuzokora ndabereke YouTube yanje ndabereka amara twinjiza ati turatanga uyu turabona episode ngingara abamara injije muzoca muvuga ati kumbe bya bintu abatipi babikora kuko babikunda tugusabye amahera tugusabye service udufasha uzoze umeze neza tuvuze ati ndugu yangu ndi kuri tele ndabuze 100 bya rasyo ushaka kuzodutererera ndukunda filme ndugu cyane gose reka ndababwira ati ari Mr Sami official genda ku mbuga ziwe zose haba YouTube haba Facebook haba n'izindi mbuga zigiye zitandukanye hose uramusangayo mukorere followers cyane se umufollowing cyane se umukurikirane cyane kugira ngo ushobore kunezerezwa n'ibikorwa vyiwe na cyane cyane yuko wavyumvise ko yabivuze ati niwabona nezezwe n'ibikorwa vyanje bisangize nabandi kugira ngo ibintu bigende neza nanje ndabatumira digenda kuri G5 Media TV ndavuga ati yari Mr Da Silva mutingwanyi wakoze byinshi mu kano gakino ka 5 indwi ndavuga ati ciao ciao